Nkurunziza Tibirisi sanzwe n'umumenyesha makuru nkaba n'umuyobozi w'ikimenyesha makuru Shikiriza. Ni kimenyesha makuru twatanguje mu mwaka w'2021. Ico kimenyesha makuru catangujwe n'ugwaruka wiga muri kaminuza y'u Burundi mu bisata bitandukanye, rwagiye hamwe bavuga ruti ubumenyi bwacu ivyo turiko turiga tubishire mu ngiro duciye muri uno mwuga wo kumenyesha amakuru. Hano bamenyesha yuko ubwo rwaruka rwatanguje ikimenyesha amakuru ariko rwiga cane cane ibijanye n'indimi. Rumwe muri rwo rukaba rwari ruhejeje no kuroswa inyigisho mu bijanye no gukoresha imbuga za none ndetse no mu kwandika amakuru. Kandi imbere yuko nja mu kimenyesha amakuru, ni n'umwuga jewe wo kumenyesha amakuru nakunze kuva kera. Jewe ndibuka nkiri umwana twari dufise iradiyo, narakunda kumviriza iradiyo cane, nkumviriza amakuru, nkumviriza utwirya nino. Haragera n'igihe muhira novuga ntitwijyanira iradiyo n'abandi bana, muhira abavyeyi bakayibika mu cumba cabo mugabo bagasanga nanje nayitwaye, bagasanga iradiyo nije ngomba kuyihariza canke kuyiganzira, kuko hari ibiganiro vyinshi naza ndumviriza kw'iradiyo, ziza radio Bonesha FM, ziza radio Isanganiro, RTNB. Ugasanga ivyo biganiro amasaha ageze sinagira amahoro ntariko ndavyumviza. Rero wasanga kenshi radio niyo bayibitse mu cumba c'abavyeyi, naragenda kuyiha hanyuma nkayitwara mu cumbi wanje kugira ngo niyo amasaha yagera ku biganiro kanaka nkunda nze kumviriza. Ni mu bantu kandi bumviriza amakuru cane, yaho wasanga no kw'ishuri niko ndatera inkuru abandi twigana ivyo numvise mu makuru, ivyo numvise mu biganiro. Rero uwo mwuga ko kanyota k'umwuga wo kumenyesha amakuru karangiyemwo kuva ico gihe gushika no muri kaminuza y'u Burundi na mwarirya nize ivy'indimi. Mugabo kandi imbere yaho naraciye mu seminari Mugera mu gisata c'indimi, naho nyene akariro ko kuba umumenyesha amakuru kangumyemwo. Mu seminari hariho ivyo twita kumenyesha amakuru, yari navuga nk'umugambi canke programme yo kumenyereza abanyeshure kuvuga imbere y'abandi, kandi no mu gufasha nko gutanga amatangazo nkajya mu buriro aho twita refectoire. Haba hariho iyo programme yuko hagize nk'itangazo rikenerwa, ari nk'umuntu atakaje ikintu, ari nk'ikintu bagomba kumenyesha abanyeshure bose hamwe kubera ariho twaba twakoraniye. Haba hariho rero umumenyesha amakuru, hariho agakengeri twavuza ndavyibuka, tukavuza agakengeri abanyeshure bakanuma, baca bumva yuko ari amakuru amenyeshejwe umuryango, reka ndavyita uko agomba avuge, tukavuga. Ico gihe ku mwaka batoramwo abangana n'imisi iri mu ndwi, abanyeshuri indwi. Harabihiganwa rero kuko wasanga hariho benshi babikunda, mukaja imbere mukavuga, ugasanga muriko muhiganwa muri nka 30 canke barenga canke bari musi yaho gato, bagatoramwo abo bumva bashobora kuvuga amakuru neza, bafise ijwi rishika kure. Nanje mu bantu bari bafise ijwi ryashika kure cane narimwo, kandi bakabona yuko nabikora nabikunze. Rero aho naho nyene novuga nti naho haranyongerereje akanyota, kandi haramfashije no kumenya kuvuga imbere y'abantu. Hanyuma inyuma yaho rero niho nagera muri kaminuza y'u Burundi, baca banshira kandi mu ndimi, nize icongereza muri kaminuza y'u Burundi. Rero inyuma yaho ndaronka inyigisho zijanye no gukoresha imbuga ngurukana bumenyi neza, no kwandika amakuru, ivyo twita blogging na écriture journalistique, ndetse n'ivyo twita utilisation efficace des réseaux sociaux. Hanyuma kandi naragize n'inyigisho zijanye no kwitunganiriza imigambi. Niho twaca tuja hamwe n'abandi turavuga tuti none ko dufise ubumenyi mu bijanye n'indimi, ko dufise ubumenyi mu bijanye no kumenyesha amakuru, tukaba
dufise n'ubumenyi mu bijanye no kwitunganiriza umugambi, ntitwotunganya umugambi wo kumenyesha amakuru hanyuma natwe tugatangura gukora amakuru, tukaraba ingene bigenda, tugakora amakuru ibindi bimenyesha amakuru bisanzwe bidakora, tugaha ijambo abantu bari mu migwi cane ibimenyesha amakuru bidakunze guha ijambo cane. Niko rero twaciye dutanga ikimenyesha amakuru shikiriza ntivyoroshe. Twaraciyumviriye aho hari mu 2020 twaciye twiga muri kaminuza y'Uburundi, muri 2021 niho twatanguye, naho nyene twari tuciga, mugabo tuciga twakora amakuru buke duhiga amakuru ibindi bimenyesha amakuru vyashikirije canke inzego za leta zashikirije ziciye ku mbuga ngurukana bumenyi, urumva ntitwashobora gushika kuri tele. Mu nyuma rero niho twaca twiyumvira ukundi twobigenza, dusanga tuzokenera amavideo, dusanga tuzokenera amadesign, naho twace duhera turahiga amaformation y'ibintu vya audiovisuel, multimedia, bamwe muri twe baragenda bariga, hanyuma turabandanya dusanga ikimenyesha amakuru shikiriza n'ubundi ntigishobora kwemerwa imbere y'amategeko ata experience dufise yo kumenyesha umwuga, yo kumenyesha amakuru. Nuko rero twaciye twisanga dukenera no kwita ivyo bita experience, kubera tutari twize n'ibijanye no kumenyesha amakuru mw'ishure muri kaminuza. Aho nyene mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2021 jewe naciye nja gusaba ukwimenyereza mu kimenyesha amakuru gikorera ku mbuga ngurukana bumenyi gikoresheje cane amareresi, amavideo bita ibidukikije TV. Aho rero niho naciye ndonka iyo experience, ko nakoze umwaka wose gushika mu 12 kwa 2021. Niho rero tumaze kuronka iyo experience, n'abandi twari kumwe bagiye mu bindi bimenyesha amakuru, tuguma turondera experience kandi twongera twandika ducisha ku mbuga zacu zico kimenyesha amakuru shikiriza, kuko zari zaramaze kubaho. Tumaze kuronka iyo experience y'umwaka wose rero niho twaca dutangura gusaba yuko kimenyesha amakuru cacu co kwemererwa. Nuko rero twagiye gushika yaho ikimenyesha amakuru cacu shikiriza cemererwa itariki 28. Dushimira ikigo kijejwe kugenza ibimenyesha amakuru uko bikora, ni naco gisanzwe cemerera ibimenyesha amakuru mu Burundi, ico bita Conseil National de la Communication, kuko twebwe twasavye uruhusha mu kwa mbere kwa 2022 tumaze gukwizana ubwani ivyari bisabwa. Hanyuma mu kwa kabiri itariki 28 z'ukwa kabiri baca baraduha uruhusha rwo gukora. Nuko rero duheruka guhimbaza imyaka 4 iheze ikimenyesha amakuru cacu cemewe n'amategeko, n'imyaka 5 iheze dutanguye gukora. Ni vyinshi twungutse mu kimenyesha amakuru, sinobivuga vyose ngo ndabimare, mugabo ico twungutse cane nogenda ntavuze n'umuryango. Ikimenyesha amakuru shikiriza caramaze kuba umuryango, turaronka n'abandi cane mwebwe mudusoma, mwebwe mutwumviriza. Ego ubu unye twahereye kubusa, bavuga kubusa kuko twatanguye ari imbuga zishasha, mugabo nk'ubu turageze yaho abantu barenga 7 miliyoni usanga babonye ivyo twanditse, ivyo twashikirije ku mbuga zitandukanye z'ikimenyesha amakuru shikiriza mu kiringo c'imisi 28, kuvuga ukwezi. Ikindi maze kunguka ni vyinshi, kuko muri ino myaka yose jewe ndamaze no kuja mu nyigisho zitandukanye z'umwuga wo kumenyesha amakuru ngaha mu Burundi, ndamaze kuja no mu nyigisho zitandukanye hanze y'igihugu. Jewe natanguye gusohoka ku Burundi mu mwaka wa 2024, hari mu kw'icumi ngiye mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Ryari rya mbere sohotse igihugu, ryari rya mbere nuriye indege kandi nayurijwe n'ivyo dukora mu kimenyesha amakuru shikiriza, ni umwuga wo kumenyesha amakuru. Inyuma yaho mu 2025 mu kwa 4 narose akaryo ko kugenda mu nama y'abandi bamenyesha amakuru no kwita ba Bikovongo, naho jewe nanje ntari umumenyesha amakuru wa Bikovongo. Iyo
iyo nama bayita Assise Méditerranéenne de Journalisme. Nuko umugambi wacu twatanguje witwa Shikiriza Check, umugambi wo kurwanya ibihuha, amakuru atariyo, ndetse n'amajambo acanishamo canke ajyanisha, le discours de haine. Wabaye nomine, waratowe mu migambi 68 yari yahiganwe kw'isi yose. Sinovuga ngo ni kw'isi yose mugabo harimwo ibihugu byinshi byo muri Afrika, byo muri Aziya ndetse no muri Buraya. Muri ivyo bihugu rero uwo mugambi wacu waratowe, utogwa mu migambi 9 yagiye gushikirizwa muri iyo nama yari hurikiyemo abamenyeshamakuru bava i Buraya, bava muri Aziya ndetse no muri Afrika. Hari mu cyo bita Assise Méditerranéenne de Journalisme. Ryari rya mbere jewe nsohotse bavuga kontina Afrika, shika ku mugabane wa Buraya. Rero ivyo byose ndabikesha ikimenyesha makuru Shikiriza, ndabikesha umwuga wo kumenyesha makuru, kuko iyo utabawo aho hose saye kuhashika. Aha mu Burundi turamaze kwicarana n'abantu ntari kuronka aho duhurira, ibibanza bikomeye nko muri presidence n'ahandi hakomakomeye, umuntu abona ati aha agiyo ntaja muri uno mwuga ntaho nari gushika. Rero umwuga wo kumenyesha makuru notera intege urundi rwaruka nka jewe rwifuza umwuga wo kumenyesha makuru kandi gumva ufise iyo mpano canke iryo shaka yuko bogira inguvu bakarondera ibimenyesha makuru bajamwo. Singombwa ngo bace kuri izo nzira twagiye turacako yo gushinga ikimenyesha makuru, ariko barashobora kuja no mu bimenyesha makuru bihari bagashitsa indoto zabo. Jewe nyuma nko mu myaka 5 nibona ahanini nifuza yuko n'imiburi kimenyesha makuru cacu kizoba camaze gufatisha ku rwego mvuga mpuzamakungu, ko ngaha mu gihugu hoho turavyegereje, mugana ho nyene hari ahantu usanga bataratumenya neza twifuza yuko twoshika. Mugabo ndifuza yuko nko mu myaka 5 twoba tugeze mu rwego mpuzamakungu, dutanga amakuru menshi gusumba yo dutanga, dufise ibikoresho bikaze gusumba ivyo dufise gushika ubu, kuko uravye ivyo dufise si bike mugabo ugereranije n'aho twahereye, mugo urabona yuko tugifise n'ibindi byinshi dukeneye. Akamuno gatera cyane amashirahamwe akorera mu gisata cyo kumenyesha amakuru ndetse n'abamenyesha amakuru canke n'ibimenyesha amakuru bitandukanye mu Burundi no hanze. Nkabasaba yuko boza bagakorana neza n'ikimenyesha amakuru Shikiriza, tugakorana kugira ngo umunyagihugu twese dukorera twobandanya tumukorera neza, ibandanya aronka havugira, ibandanya aronka haserurira akari ku mutima, twobandanya tumuha amakuru anonosoye neza akoze kinyamwuga, kandi tugashira ingufu hamwe kugira ngo umwuga wo kumenyesha amakuru ugarukane novuga akanovera, kuko ugiye kuraba ivyashitse mu 2015 zarakoze ko umwuga wo kumenyesha amakuru warasubiye inyuma gatoya. Mugabo turakeneye yuko natwe urwaruka duhari muri iki gihe dushigikirwa kugira ngo umwuga wo kumenyesha amakuru dusubire tuwushikane aho wari ugeze canke ndetse tuharenze. Ivyo rero uruhara n'urw'abantu benshi, amashirahamwe ashigikira ibimenyesha amakuru, leta, amakungu ndetse n'abamenyesha amakuru ubwabo, abatwitangiye imbere kugira ngo baze baraduha ubumenyi, kuko twebwe turacari bato, tuba dufise vyinshi vyo kwiga tutaramenya, naho natwebwe dufise aho tumaze kugera. Bisabwa yuko natwe tuza turigisha abandi, kandi abatari bake muri twebwe nk'abo muri generasiyo yanje ndabona yuko bagerageza kuza barabikora. Kubakurikirana ikimenyesha amakuru Shikiriza ndabashimira gose, abadushigikira mu vy'uburyo, abadushigikira mu buryo butandukanye. Jewe
numva no bashimira simfise vyinshi nobaha kuko nabagaciro. Ndabasaba yuko bobandanya badushigikira kugira ngo tubandanye dukorera igihugu, tubandanye duterera kugira ngo imbonakazoza y'igihugu natwe tugire ico duterera nkamenyesha amakuru mw'irangurwa ryayo. Hanyuma nkifuza yuko twese hamwe mu misata turimwo twoterera bimwe biboneka kugira ngo Uburundi buzobe bwifashe koko mu mwaka w'2040 canke imbere yaho gato bube n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'2060 nk'uko biri muri vision y'igihugu.